Nshuti namwe bakunze ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ndabaramukije amahoro ndabaha nikaze mu makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Inzu ibihumbi 5 nizo zigiye kubakwa muri Kizingwe Bihara nayo muri Sokate ngo hazubakwa izababa 1600 izo zose zikazoba ari zigeretse ku zindi mu ntumbero yo kubaka inzu nyinshi mu kibanza gito nkuko vyashikirijwe na Prosper Ntahogwamiye umuvugizi n'umunyamabanga mukuru wa leta muravyumva murano makuru. Abadandaza b'imfungurwa bo mu masoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura nka Kotebu baranegura ingingo yo kubabuza guhanahana ibifungurwa hagati mu ntara hagati n'iyindi bakavuga ko batabona uko bagiye kubandanya ubudandazwa rwabo kuko hari ibyo barangura mu ntara hagati mu gihugu. Kaze mwidonido rya yanayandi. Ndasuye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo. Abarimyi b'igitegwa c'ipampa bo muri commune Rugombe intara ya Cibitoki baridogera abajejwe gukurikirana ico gitegwa ko bataronswa imiti ikwiye ari naco gituma ico gitegwa kitaboneka kandi bagikurikirana kandi ngo bagikurikirana ikiringo kirekire. Abo barimyi bagasaba kandi ko abarongoye ishirahamwe rikurikiranira hagufi igitegwa c'ipampa Cogerco ko bo badugiriza amafaranga kuko ayo baronka amajana 8 ari make. Ivyo ngo bigaca bituma bamwe baheba kuririma kandi nayo mafaranga ngo bakayaronka batevye. Mwishirahamwe Cogerco bamenyesha ko bafise umugambi wo kuduza igiciro c'ipampa hamwe ico gitegwa coguma gitera imbere. Mu Engineer Gustave Majambere umuyobozi mukuru wa Cogerco yabishikirije mu kiganiro ku munsi wa mbere tumumvirize. Bakwese yuko igiciro n'amafaranga 900 ku kilo kandi twamenyesha yuko umugambi wo kukiduza igiciro uriho ariko umugambi tuzokora kandi dukoranye nabo canya hagiye cyane imbere abarimyi kuvuga rero ko tuzogira ibiganiro hama turabe kandi byo umurimyi kirayo ko ahanini amatongo bakorera kuya leta ahanini ariko twizera yuko ciro niyo twaciga hanyuma ku buryo umurimyi ivyo yashizeyo abikurayo ronka n'inyungu irenzeko turibaze yuko bazoca barima matongo iwabo. Vuga rero umugambi wo kubandanya turabukuntu igiciro cisununura turawufise n'umugambi uhari kandi tuzoshira mu ngiro. Tubandanirize ano makuru mu gisagara ca Bujumbura aho bamwe mu badandaza b'imfungurwa bo mu masoko amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura nka Kotebu ntibakiriye neza ingingo yo kubuza kw'imfungurwa ibifungurwa nako biva mu ntara bija mu yindi. Bavuga ko batabona uko bagiye kubigenza kuko ngo ivyo bariko baradandaza ari n'ivyahera batabona handi bazokura ibindi narijya byose vya hagati mu gihugu. Bakabona ko guhanahana ibifungurwa atangorane biteye mu gihe bitajabutse igihugu. Ni inkuru ya Clovis niyo nkuru. Ku masoko nka Buyenzi City Market batazira kwa Sioni cyo kimwe n'isoko yo kuri Kotebu ekeza igibanuka ry'ibifungurwa na cyane ibisanzwe biva ruguru nk'ibiharage ibiraya n'ibindi. Abadandaza b'ivyo bifungurwa bavuga ko bariko badandaza ivyo basanganywe ariko batabona ko bizoca bigenda ivyo bafise n'ivyahera. Ivyo tudandaza ni ibinyene mu bisanzwe dufise nta bindi biriko biramanuka turindiriye impaka bizomanuka ijyangingo bavuze igeze iheze turarindira nta handi tubikura kuko byavarugo intambamira hari nyene nk'ubu bizoca bitugora kuriha ibibanza kuko tubiriha amahera. Rero urumva uhagaritse n'umunsi n'umwe gukora urumva ingorane ziba zihari. Ico twosaba bishoboka bo tworohereza bikanyaruka kugira bibandanye bimanuka.
abo basanzwe batunzwe no kudandaza ibifungurwa babona ko gukura ibifungurwa mu ntara bija mu yindi atangurane biteye ku bwabo babona ko mu gihe bitajabuka imbibe ataco vyishe bosaba yuko ayo makaratasi yo hapfa bikaguma nkuko vyari umuntu agiye gusuma ahantu akinzira mu soko atanu bududu buhari ko nahasigaye ho tuzofa ico nosaba leta nk'umuvyeyi nuko iyi ngingo yari kuyifata ikareka kurenga basi imbibe muganka twebwe dukorera ngaha mu Burundi mu gihugu ciwacu bo birekura tubigatembera nyimba ari biza nkino nyimba ari nk'ico kikuranga yuko ubizanya aha ibujumbura umuntu akagisinyisha kikaba kava hariya ukamenya ati nshoreye ibujumbura sindenze muri Kongo cyane nshoreye nk'igitega sindenze ngo ngende muri Tanzania iyo ngingo yoraba ikayiga ikayitworohereza twebwe abadandaza tukaronka ibisirikira ngaha mu Burundi karaba ingene yo itezura ikaraba izindi ngingo yofata ivyo biruko mu gihe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusangi bwahagaritse ingingo yo kusaba impushe babona amatari yo kugura umwimbu uva mu ntara uja mu yindi kuva ku igenekezo rya 8 gushika ku igenekezo rya 20 ruheshi uno mwaka. Inzu ibihumbi 5 nizo zigiye kubakwa muri Kizingwe Bihara ku buringanire bwa hegitara 300 nayo muri so quartier hazo kubakwa izegera ku gihumbi n'600 nkuko vyemejwe n'inama nshikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu w'iyindwi mu cegeranyo ciyo nama Prosper naho gwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta amenyesha ko inzu zigeretse arizo zigiye kuza zirubakwa kubera amatongo agenda yaga abantu nabo bagwirirana tumumvirize. Uwo mugambi wo kugwiza uburaro utangujwe haize igihe kirekire higaragaza ironderwa ry'ibibanza byo kubakamwo amazu riteye ubwoba mbere bikajamwo urudandazwa kubera ivyo bibanza bitangwa n'ibisata vya leta bidashobora gukwira abavyipfuza bose n'abifise basigaye baja kurondera ibibanza mu bice biri hirya y'igisagara bitateguriwe kubakwamwo kubera izo mvo nyene ahanini biteye amakenga cane mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura bigashobora gutuma amatongo yo kurimamwo yo mu kiyaya c'Imbo ahera. Uko kwaga kw'amatongo yo kurimamwo benigwirirana ry'abantu bisaba ko higwa ubundi buryo bwo gutunganya ibibanza mu gisagara. Ikigiye gukogwa ni yubakwa ry'amazu ageretse aho bishoboka no mu bibanza bidashobora gukorerwamwo uburimyi. Uyu mugambi rero ufise ihangiro ryo kubaka amazu ibihumbi 5 ku kibanza ca Kizingwe Bihara aho hari hategekanijwe ko hazohabwa abantu 600 gusa. Mu gutegura ico kibanza gifise uburinganire bwa hegitara 300 leta yabifatanije na bene amatongo bakaba baronswe ibice 53 kwijana leta nayo ikaronswe ibice 47 kwijana bisigaye. Mu kibanza ca Sokarti hazokubakwa amazu 1600. Igiciro c'ayo mazu kizovana n'ingene anganangana kuko azoba asumbasumbana. Inama shikiranganje maze kwihweza uwo mugambi yarawushimye ica irawushigikira ivyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira. Kuberaho ikibanza ca Kizingwe Bihara kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo amazi azovayo ntazotware canke ngo abangamira amazu yubatswe muri Nyabugete. Kubera imico y'abarundi bamenyereye kwibana umwe wese ukwiwe bizosaba kwigisha ibijanye n'isuku abazoba muri ayo mazu ageretse abamwe benshi no gufata ingingo mperekeza zikenewe. Inkuru ya nyuma yano makuru ngo hari ibinogo bibiri bitwara imicafu iva mu tuzu twa sugumwe bisesa amazi mwibarabara riri muri quartier ya gatatu mu Ngagara. Abanyagihugu bahaba bavuga ko bafise impungenge ku magara yabo ko ayo mazi ashobora kubatera ingwara. Mu kigo Obuha kikemeza ko ico kibazo kikizi. Ni inkuru ya Makera Divine. Ushitse mu buraruko bw'isoko ya Ngagara hari umunuko ukabije uturutse ku binogo bitwara ubucafu byasambutse bigasesa amazi mu ibarabara bigatuma haba umunuko. Imicafu nyene ya Morogare atembera ngaha ku restaurant niho dufungurira barabe kubuntu bo bikoresha tugafungura neza ataminuko yari ngaha.
kubera twese hano turira ngaha. Twebwe ukuntu bidutera n'isoni turiko turaca ngaha turiko turarengana nk'abantu baba ariko bararengana benshi usanga benshi bibatera n'ingwara kandi nabo bacuruza amaresitora ntiboroherwa cyane gose natwe nitworoherwa turiko turakora ngaha mu isoko n'ibintu biteye isoni cyane gose ubona abantu bariko bagenda bipfunza amazuru menga sinzi kandi ari ibintu biri muri karite biri imbere n'isoko biri imbere n'amaresitora. Abanyagihugu bakorera imirimo yabo ahegerewe munuko bakavuga ko bafise ubwoba ku magara yabo ndetse n'imirimo yabo kwitaranguka neza. Intambamyi ntizibura kubera ahantu dukorera hacanuka kubera iyo micafu ivuye muri ayo marogari bigatuma abakiriya bagabanuka kubera nta muntu ashobora kuza gufungurira ahantu hanuka. Aya marogare sinuvuga ngo ni gihe gito niko vyama ni vya misi yose sinzi ingorane kwiri muri quartier sinzi kwiri ingorane iri muri ayo marogare navyo tumenya ntituzi ikintu na kimwe bama babikora ariko nta gihinduka biragabanuka nk'irya rogare urabona ko bitariko biravamwo irya baheruka kuyividura harigeze no kujayo umuntu arajayo indani aranyika ajanye birya biti bazibuza indani nyene barya abantu usanga bakoresha uburyo bwabo biranka ntaco duhindura nyene tuba duhomvye kubera urumva umukiriya asohotse n'agaruka kuko aca aja gufungurira ahandi hantu hameze neza. Ikigo Obuha kikavuga ko ico kibazo kikizi kandi ko kigiye kugikemura vuba. Cleophas Bizabishaka arongoye ibidukikije isuku n'isukura ry'ibisagara mu kigo Obuha agahamagarira abanyengagara kugira isuku ivyo binogo. Twararose ubwo butumwa yuko hajya ahantu byabaye nabi byamaze kuziba hajya gusa n'ahandi henshi byama byabaye twera biri mu kazi ka misi yose guca tugenda kubizibura kuko ngaha leta yaraguze imiduga ibijeje imiduga idasanzwe imiduga ifite igikwa cyo kuzibura no kubiyora vidange hydrocureur tuca dusimba rero tukabitunganya bajya abantu rero bagize amahirwe mabi za modoka murazi by'umuntu bisezerana zagize ikibazo ubu ziri mu isuzumiro ziri mu bitaro mugabo namaze kuronka amakuru yuko imwe igombikire bagira rero baca baba abantu bambira batangura gukorerwa imbere yuko tuja handi nibiri mu kacu ka misi yose rero kugira ngo bije mu buryo ntituryama nibyo twamamwo bibahajya bikaba n'ahandi kandi ntibisezerana ntimenya ngo bizuye umunsi canke ryari. Uwo muyobozi akabandanya avuga ko ico kibazo kiri no mu yandi makaritiye. Divine Makera tugushimire kuri iyo nkuru yawe naho dusozereye ano makuru mu Kirundi dushimiye mwese mwayakurikiye naho ubutaha.